Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19:25 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Amakuru aturuka mu mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania. Baravuga ko abashinzwe umutekano bazibuza gusana cyangwa se kongera utuzu zibamo. Izo nzu nyene twiyubakiye yuwekatwa ibisakazo ziriko zirabomoka uruhande kabomoka inyuma canke imbere. Mugihe rero bisabwa yuko twoyisubiramo kugira tube mu nzu imeze neza, nta burenganzira tuhabwa. Mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa cyafunze amashami ya bimwe mu bigo bitunganya amazi yo mu macupa kubera kutubahiriza amabwiriza y'ubuziranenge. Abakenyi b'ikipe y'igihugu cy'u Burundi y'umupira w'amaguru y'abagore batangiye kwerekeza mu gihugu cya Maroc, aho bagiye guhatanira ku nshuro ya mbere igikombe cya Afurika cy'ibihugu mu irushanwa rizatangira mu mpera za kino cyumweru. Ko kubona bari mu itsinda ririmo amakipe afatwa nk'akomeye nta bwoba bibateye. Icyadufashije kugira ubwoba burangire na match duherutse ya Sekafa. Rero kubona turi kumwe na Nigeria na Afrika y'Epfo nivyo n'ibihugu bikomeye bifite uburambe muri kane, ariko tuzohangana nabo. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore muri mwese, ikaze muri aya makuru yo kuri wa gatatu itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu. Amakuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mu kanya. Mark Niyonkuru amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky yabariye abategetsi b'ishirahamwe rya Buraya na Amerika ryo kurwaniriza umwasi hamwe NATO ko igihugu ciwe gikeneye miliyari 5 z'amadolari mu kwezi yo kurwanya inteko z'Uburusiya. Mu ijambo yashikirije akoresheje video link mu nama ihamba y'abakuru b'ibihugu y'ugo rwego yabereye muri Espagne, Zelensky yavuze ko hakenewe cyane ibikoho bya rutura birasakure cyane bigezweho bita artillerie. Yagabishije ko ibitero bya Vladimir Putin bitazogarukira kuri Ukraine gusa. Yongera avuga ko igihugu ciwe kiriko kiragira uruhara runini mu gukingira ibihugu bibanyi bya NATO. Kwizeza umutekano bishoboka gusa ari uko mufatanije na Ukraine. Murabe ikintu kimwe, uyu munsi igihugu kitari muri OTAN kimaze amezi 4 gitangiriye ico kindi gihugu mwese muvuga ku mugaragaro ko ari cyo mufise ko amakenga ya mbere akomeye, kandi dutangiriye Uburusiya kugira ntibudusambure kandi ntibusambure namwe bweye. Komisiyo y'umuryango wa Buraya yasabye ko hobuzwa gusogota itabi bita e-cigarette kubera amakenga ajanye n'ingenere ikundwa cane hamwe n'ingaruka yaryo ku magara. Komiseri ajeje amagara y'abantu mu bihugu vya Buraya Stella Kyriakides yavuze ko kansera y'amahaha 9 kuri 10 iva ku itabi, ko ibihugu vya Buraya bikwiye gutuma gusogota biba ibidakundwa cane uko bishoboka kose mu gukingira amagara y'abantu. Umuryango w'ibihugu vya Afrika wasavye Sudan na Ethiopia kwigumya ntibigwane no gutunganya ibiganiro inyuma yo gukozanya ko mu karere kari hafi y'urubibe bihana bisanzwe biburanira. Bibaye inyuma yaho habaye ivyabona bivuga ko habonetse indege za gisirikare zizunguruka muri ako karere, kandi n'ibinyamakuru byo muri Sudan byavuze ko amakuru y'igitero cabaye ku birindiro by'igisirikare ca Ethiopia. Sudan yagirije igisirikare ca Ethiopia gufata kikongera kikica abasirikare 7. Ethiopia yoyo yarabihakanye ivyo birego. Haraheze imyaka nka 50 akarere ka Al-Fashaga kamera cane kagwanirwa n'izo bihugu bibiri.
kimwe mu byatumye uruhagarara rukomera cyane ni ukutumvikana ku ngingo ya Ethiopia yo kubaka urugomero ku ruzi Nile. Iyi ni BBC gahuzamiryango. Indege zasubiye kuguruka hagati ya Tokyo na Seoul inyuma yo guhagarikwa kubera ikiza ca coronavirus haraheze imyaka irenga hafi 2. Inkuru ya Michael Bristol mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Mbere yuko icyorezo cya COVID cyaduka, abagenzi barenga 40,000 nibo bakoraga ingendo z'indege buri munsi hagati y'Ubuyapani na Korea y'Epfo, ibihugu bibiri biri mu bikize cyane ku isi. Ariko izo ngendo zarahagaze kubera icyo cyorezo. Cyakoze muri uku kwezi ibyo bihugu byombi byoroheje ingamba z'ibisabwa zijyanye n'icyorezo cya COVID ngo umuntu yinjire muri byo, ubu ingendo z'indege zikaba zasubukuwe. Abayobozi bo muri Korea y'Epfo n'Ubuyapani bitabiriye umuhango wo gusubukura izo ngendo ku kibuga cy'indege cya Gimpo i Seoul muri Korea y'Epfo. Hazatangira ingendo 8 zigenda zigaruka buri cyumweru hagati y'icyo kibuga n'icya Haneda i Tokyo. Izindi zizakurikiraho mu gihe abantu bazongera kumenyera gukora ingendo nk'uko byahoze mbere. Leta ya Kenya yavuze ko iri kwitegura kubaka amazu yo gucungera abantu muri Arabia Saudite y'abakozi babimukira bakorerwa mabi. Hagumye haba amakuru y'abakozi bo mu nzu bafatwa nabi cyane n'abakoresha babo b'Abanya-Arabia Saudite rimwe na rimwe bakanapfa. Umushikiranganje ajejwe abakozi muri Kenya yavuze ko abakorewe mabi bakeneye gukingirwa mu gihe hategurwa kubatahukana. Abarongozi bavuga ko Abanyakenya bakorera muri Arabia Saudite bicuvye inshuro kabiri muri imyaka 3 bakagera hafi 100,000. Benshi muri bo n'abakozi bo mu nzu. Leta yavuze ko igiye gushira mu inguvu mu gusaba kw'ibigo birondera abakozi byandikwa n'abategetsi ba Kenya imbere yo kurungika umukozi wari we wese mu mahanga. Inyuma y'ibiganiro bikomeye ibihugu vya Buraya byumvikanye urukurikirane rw'amategeko agamije gukingira ibidukikije. Ayo mategeko azobuza idandazwa ry'imodoka zikoresha igitoro nyuma y'ibihumbi 2035. Amamiliyaridi y'amadolari azoshirwa mu kigega c'imibereho c'ihindagurika ry'ibihe Social Climate Fund cyo gukingira urudandazwa n'abantu bakenye cyane igihe kizoba kigamije gushikira ubutunzi butabangamira ibidukikije. Urugero rw'ico kigega hamwe naho azokoreshwa nizo bintu ngenderwa ko byatumye gushika ku masezerano bigorana. Iyo nteguro izoharirwa n'inama nshingamateka ya Buraya. Jacques urakoze Mark niyo nkuru kuri yo ncamake y'amakuru. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere ku mugabane w'Uburayi. Habonetse amashusho ya video ateye ubwoba ya za kamera z'umutekano yerekana igitero cya misile cy'ingabo z'Uburusiya cyangije inyubako nini y'ubucuruzi iri hagati muri Ukraine. Abantu batari munsi ya 18 baguye muri iki gitero cyagabwe kuri iyo nyubako yitwa Amstore kuwa mbere nyuma ya saa 6. Perezida Zelensky washyize ahagaragara amashusho yavuze ko ari iterabwoba ryakozwe na leta. Hagati aho abantu babiri bahitanywe n'igitero cyagabwe ku nyubako yo guturamo iri mu mujyi wa Mykolaiv. Inkuru ya Joe Inwood mugezweho na Robert Patrick Misigaro. N'amasanamu ateye ubwoba kandi asa n'ayagaragaza ukuri. Aya masanamu yafashwe n'ivyuma bizwi nka CCTV itariki 27 z'ukwa gatandatu imbere gato ya saa 10 yerekana ikintu cisetse ku nyubakwa kigaterera mu kirere ikibumbe kinini cy'umuriro hamwe n'ibihomoka vy'amazu. Ajanye mu bukebuke biragaragara neza ko ari igisasu ca misile. Hari ibintu biboneka neza, umunara, icuma giterura ibintu ku ndarayi, bikaba byarahaye akaryo abakora itohoza ko kwerekana neza na neza aho ico gisasu caguye. Cari kibanza c'inyubako ziberamwe ubudandaji canke shopping center. Ibi bikurikiye utwigoro tw'Uburusiya two kwerekana inkuru zihushanye aho vyavuzwe ko ari ibihimbano vyakozwe na Ukraine canke ko kwari guturika kugera kabiri kwasambuye ico kibanza ca AM Store.
hagati aho ikindi gitero cy'igisasu ca misile c'Uburusiya bivugwa yuko cahitanye abantu babiri gikomeretsa abandi batatu igihe cagwa ku gorofa ibamwe abantu mu bumanuko bw'umuji wa Mykolaiv. Mwijambo ashikiriza buri joro, Perezida Zelensky yabwiye abo yise abakwirakwiza amakuru ashigikira Uburusiya ngo bakabesha ku vy'ico gitero yuko nabo bazohanwa. Inkuru ya Jo Inud dukomereze muri Afrika tujya muri Tanzania mu nkambi y'impunzi ya Nyarugusu aho amakuru ahaturuka avuga ko abashinzwe umutekano bazindutse bamenagura amatafari izo mpunzi zihari zabumbye gutsitegura gusana cyangwa se kwagura amazu bubakiwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Amafoto batwohereje agaragaje amazu bavuga ko yasenywe n'abapolisi n'abashinzwe umutekano ku rwego rw'ibanze bazwi ku izina rya sungusungu. Tumaze kubona ayo mafoto navuganye n'imwe muri izo mpunzi utashatse ko izina rye rimenyekana maze atangira abwira uko ibintu bimeze. Ikibazo kiriko kirahabera ikibazo cyo kubomora amazu abantu bagiye barubaka bashira ku zindi nzu kubera ko umuryango wabo ari munini wo guhera ku mwana imyaka 17 18 kuduga batobana n'abavyeyi muri inzu y'icumba kimwe na saro. Ubwo impunzi zubaka mu nkambi? Ego zubaka mu nkambi nyene. Ntago muba mu mashitingi mu mazu muyubakiye? Tuba mu mazu UN yatwubakiye. Ni hasere yayubatse twebwe ubwacu twarifyaturiye n'amatafari amatafari mabisi hanyuma UN iduha amabati n'ibiti. Ibikorwa murimo byo gushaka kongera ayo mazu yanyu murafashwamo nande? Ubu UN ntafite dufashamwo no kuvuga yuko izo nzu nyene twiyubakiye UN katuha ibisakazo ziriko zirabomoka uruhande zikabomoka inyuma canke imbere. Mugihe rero bisabwa yuko twoyisubiramo kugira tube mu nzu imeze neza nta burenganzira tuhabwa. No kuvuga yuko nta burenganzira na bumwe dufise bwo kongera gusanura inzu tubamwo cyangwa kubaka inzu n'imwe ibamwo umuntu ari mu nkambi ku buryo batubwira yuko uburenganzira bwo kubaka inzu tuburonka mu mabanda kuko wiyandikisha ugahunguka ko uronka uburenganzira mu Burundi. Ntabwo mushobora kwaka uburenganzira leta ya Tanzania kugira ngo musane ayo mazu yanyu? Nta burenganzira namwe butwemera yuko twosana izi nzu zacu. Kiretse baratanze uburenganzira ngo batange ibibari ku mawese twifashamwo. Ni bande bamena amatafari yanyu iyo mugiye gusana izo nzu cyangwa se kuzongera? Ubwanze ibyo nakwirikiranye n'abasungusungu abazezwe umutekano w'impunzi hamwe n'abakorera mu biro kwa makazi aserukira intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'abapolisi ba leta ya Tanzania. Hanyuma se bakavuga ko babikorera iki? Nta siguro nimwe batanga igituma babibomagura kuko ingingo nyamukuru avuga yuko ari uguhunga tugataha kuko iwacu hariho amahoro n'umutekano. None mu kanya ko wambwiye ko HCR ishami rya ONU rishinzwe impunzi ari ryo ryabafashije mu kubaka ayo mazu, HCR yo irimo irabivuga wiki? No kuvuga ko HCR yo ubwayo ntitwigera twumva ijwi ryayo ahubwo turiyumvira ko nk'abo batwakiye muri leta ya Tanzania twakirwa n'umuryango ugarukira ku mpunzi HCR canke n'abatujejwe nka Filippo Grandi i Geneve isa twiyumvira ko kuko ntitwigera twumva umutegetsi n'umwe yoduseruka ko akadufata umugongo cyangwa akaduha uburenganzira kuko nta muntu n'umwe twigera twumva aruserukira. Leta ya Tanzania yabwira iti mutahi wanyu kuki mutataha mu Burundi? Ubu umuntu ahungutse bajya bahungutse batabongera bakagaruka kandi bakadusanga hano. Iyumvire umuntu arahungutse yahungutse kandi ku bushake kandi akongera agahunga akagaruka hahandi yahora. Tusa tubona yuko umutekano wacu ku bwacu bw'iriko kacu kutaravaho inkamba yatumye duhunga kitaravaho kuko n'uhungutse atagaruka. Turacyagerageza kumva icyo HCR na leta ya Tanzania bavuga kuri ibyo bivugwa n'iyo mpunzi yo mu nkambi ya
Nyarugusu muri Tanzania. Hakurya mu Burundi ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru mu rwego rw'abagore abakinnyi bayo batangiye kwerekeza mu gihugu cya Maroc, hazatangira mu mpera za kino cyumweru irushanwa rya Afurika ry'umupira w'amaguru mu rwego rw'abagore. Kuva ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa karindwi kugeza ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa karindwi, imijyi inyuranye ya Maroc izakira imikino izahuza amakipe y'ibihugu 12 biri mu matsinda atatu. Burundi bugiye muri rushanwa ku nshuro ya mbere buri mu itsinda ririmo Nigeria ifite igikombe giheruka, harimo kandi na Afrika y'Epfo igeze kugera ku mukino wa nyuma, hakaba harimo na Botswana. Umukino wa mbere w'Uburundi huza Burundi na Botswana ku wa mbere tariki ya 4. Akaba rero Botswana nayo igiye muri rino rushanwa ku nshuro ya mbere ya saa 10. Navuganye na Belize Ininahazwe wungirije umutoza mukuru w'iyo kipe, natangiye mubaza uko biteguye uwo mukino wa mbere uzabahuza n'igihugu cya Botswana. Icyambere kwanza abana bose barakomeye, nta n'umwe agwaye, abana bose bafite morale nziza, urukino bagwiteguriye neza, bariteguye bihagije, entraînement bakoze iminsi myinshi, hama na sekafa irajya irabafasha kwitegura kuraba nivo yabo. Rero abana bameze neza, psychologiquement bameze neza, physiquement bameze neza, bariteguye gukina neza no gushika kure naho ari ubwa mbere, ariko bariteguye kujya kwerekana urukino rwiza, Imana ibafashije bagashika kure. Nigeria ni ikipe yegukanye hafi ibikombe byose by'irushanwa kuva ryatangira. Afrika y'Epfo nayo ntiyoroshye igeze kugera ku mukino wa nyuma. Ibi bihugu muzahura ntabwo bibateye ubwoba kubona ari ubwa mbere Uburundi bugera kuri runo rwego? Icyadufashije kugira ubwoba burangire na aya match duherutse ya sekafa. Rero kubona turi kumwe na Nigeria na Afrika y'Epfo, nivyo n'ibihugu bikomeye bifite uburambe muri kane, ariko tuzohangana nabo dukinaho tugeze, ingufu zacu aho tugeze, ahubwo bizoduha no kumenya aho umupira wacu wabigeme w'u Burundi aho urwego rwabo rugera. Umva zoba ari nko kuraba nivo yacu turabiye mu bindi bihugu bimaze gutera imbere by'abigeme. Rero oya ntabwo batuzogenda guhangana dukine, abana bariteguye mu mutwe neza, barazi ko tutanganya ubushobozi, ariko nta gucika intege, tuzokina, ariko urukino rwa mbere nirwo ruzotwereka neza ko aho tugiye ari heza cyane ko tuzogogwa. Urukino rwa mbere ariko muzahura na Botswana nayo igiye mu irushanwa ku nshuro ya mbere. Yego ni nshuro ya mbere, rero izodufasha kubona nimba hariya anye nitwahura na Nigeria cyangwa na Sauza, ubu tuvuge tumaze gutsinda Botswana cyangwa tukanganya, tuba dufite amahirwe yo kongereza izindi nguvu kugira tubandanye amamaci akurikira. Hanyuma ubu ibyangombwa byose mu bijyanye n'amafaranga mwarabihawe, nta bibazo abakinnyi bafite? Ibijyanye n'uburyo ivyo sinshobora kubivuga ko cyane, mwovugana n'abaraba delegation ya ekipe yose, ariko muri rusange muzi ko nta kibazo bafite. Gushika ubu unye ibikenewe kuvuga ko byose tumaze kubironka, ariko ibyo twemerewe birahari, ibyo turindire rero kuronswa. Hanyuma ubu ngubu ikipe yose yageze muri Maroc? Oyaye kubera ingorane z'ibibanza mu ndege, mu gitondo hagiye abantu 14, harimo abakinyi 9, ariko abakinyi 9 nabo harimo 2 bagarutse basanze impapuro zose zitameze neza, bazogenda ejo. Hama umugwi ugira kabiri ugira ugende ubu nyene n'indege ya saa 10, hama abandi baduca bagenda ejo ku muhingamo. Ubwo nukuvuga ko kuwa mbere bazaba bose bahageze bamaze no kumenyera umwuka wo muri Maroc? Ni kuvuga ko itariki imwe bose bazaba bari muri Maroc, bose n'abacerewe n'abagiye mu ntango, bose dufashe itariki imwe bazaba bose bari muri Maroc. Mufite icyizere ko yaba mwe yaba Uganda muzakomeza mu mikino izakurikiraho? Niko twashaka ko ibi bihugu bibiri byo mu karere ko byoshika kure kugira bizohure nabo hariya mu mpera nk'ubu turenganye muri aya maturu y'imigwi. Byoba byiza tuhure hari imbere twese Uganda n'u Burundi, hama akarere kacu kakaguma kaboneka mu mahanga. Belize Ininahazwe twavuganye mbere ya saa 10. Mukomeje kumva BBC gahuza imiryango, madukujya kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari kuri internet murakurikira ano makuru kuri Facebook Live. Ngorgoro nana
mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye. Ariko nawe urije ntiwakumva impamvu Kantengwa atantegereje ngo ambwire ikibazo cye akaza kukikubwira uri umuntu w'umugabo. Ugiye kuvuga ko nta na rimwe Kantengwa yakubwiye ko afite akazi kenshi koko? Yarabivuze ariko byari bisanzwe, natwe aho dukorere gatugira kenshi. Nuko rero wivuga ngo yambwiye ibibazo ngo bye ngo ntiyabikubwira. Harimo akantu n'ukuri firi, hari icyo ntumva neza. Ni igikize. Ni 12:45 kuri BBC. Tukiri ku makuru yerekeranye n'akarere, reka tugiye mu Rwanda aho ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti n'ibiribwa Rwanda FDA cyafunze amashami ya bimwe mu bigo bitunganya amazi yo mu macupa kubera kutubahiriza amabwiriza y'ubuziranenge. Ibigo 7 bisanzwe bitunganya bene ayo mazi nibyo byasabwe gufunga amwe mu mashami yabyo yiganje mu mujyi wa Kigali. Ubwoko bw'amakosa yakozwe ntibwakizwe ahagaragara. Cyakora ikigo Rwanda FDA kivuga ko ibi bigo bishobora kwikosora bigasaba kongera gukorerwa igenzura rishya. Ni inkuru mwateguriwe kandi mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Ibaruwa twabonye ikigo gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa cyandikiye ikigo Jibu gitunganya amazi yo kunywa ivuga ko gitegetswe guhagarika amashami yacyo 4 byihutirwa. Iyi baruwa itegeka iki kigo gufunga amashami yacyo arimo irya Kabeza na Kanombe mu mujyi wa Kigali kubera ko igenzura ryakozwe ryasanze amazi yacyo atujuje ubuziranenge. Iki kigo cy'ubugenzuzi kivuga ko icyemezo cyashingiye ku bipimo byafashwe mu ntangiriro z'uku kwezi, cyakora ntigisobanura ubwoko bw'inenge cyatahuye mu mazi ya Jibu. Gusa ibaruwa ivuga ko kutubahiriza aya mabwiriza byatuma Jibu gifatirwa ibindi bihano nabyo bitatangajwe. Twashatse kumenya icyo ikigo Jibu kivuga kuri ibi byemezo, maze umwe mu bakozi bacyo ambwira ko bazavuga byinshi mu kiganiro bateganyiriza abanyamakuru ku munsi atatangaje. Gusa itangazo yanyoherereje ryemera ko amashami 4 ya Jibu yategetswe gufunga, aya yose akaba ari mu mujyi wa Kigali. Iki kigo ariko kivuga ko nta ngaruka nyinshi bizagira ku bakunzi b'aya mazi kuko gifite amashami 57 mu gihugu cyose kandi ko 53 akomeje gucuruza amazi nk'uko bisanzwe. Uretse Jibu, itangazo rusange rivuga ko ikigo cy'imiti n'ibiribwa cyahagaritse n'amashami yandi y'ibigo 6 bitunganya amazi. Ikigo cy'ubugenzuzi gitunga gatoki ibigo birimo Aqua Water, Perfect Water na BYAWE Group kutubahiriza amabwiriza y'ubuziranenge bwamwe mu mashami yabyo. Ibi bigo bitegetswe kuba byakuye ku isoko byihutirwa amazi arebwa n'iki cyemezo ndetse no kwihutira gukosora inenge zagaragajwe. Amashami y'ibigo byafatiwe ibyemezo afunzwe mu buryo bw'agateganyo ndetse akaba afite uburenganzira bwo gukosora ibyanenzwe mbere yuko asaba gukorerwa indi genzura. Nyuma y'igenzura rishya birashoboka ko aya mashami yakomorerwa cyangwa se akaba yategekwa gukinga imiryango burundu mu gihe yaba ananiwe kubahiriza ibisabwa n'ubu buziranenge. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Tugume mu Rwanda ariko mu rwego rw'ubukerarugendo aho Yvette Kabatesi yaganiriye n'umukobwa uyobora ba mukerarugendo ni mu kiganiro cy'abagore. Mwiriweho neza. Jeannette Rugero ni umukobwa w'imyaka 25 ukora umwuga wo kuyobora ba mukerarugendo ariko akagira umwihariko wo kubatwara no mu modoka. Kugira ngo tubashe kuganira nawe byabaye ngombwa ko tujyana mu rugendo rwo gusura parike y'inyamaswa y'Akagera iherereye mu burasirazuba bw'igihugu. Mwaramutse neza cyane Jeannette. Mwaramutse neza. Ya, turi 11 ngira ngo zirengaho tunota duke cyane. Jeannette yantegeze kuzinduka ngo nibwo abantu bagenda neza nibyo? Yego nibyo. Amasaha ya kare niyo meza yo kugenda kandi dufite urugendo rw'amasaha 2 kugera ku 3. Rero tugomba kuzinduka kugira tugerere igihe. Urakoze cyane. Urakoze cyane nawe. Nkuko Jeannette yabitubwiye, nyuma y'amasaha hafi 3 nibwo twageze muri parike. Tumaze kuzuza ibisabwa no gusobanurirwa amabwiriza yo gusura iyo parike, twatangiye urugendo. Jeannette udutwaye mu modoka aragenda anadusobanurira ibya parike y'Akagera. Jeannette tugeze rero ndabona hipopotame harya ni basita imvubu mu Kinyarwanda. Ndakibona hano kinini cyane. Hari icyo watutubwiraho? Hari n'ikindi kiryamye nyuma y'igihuru gatoya.
imvubu ni inyamaswa ziba mu mazi ariko zikaba zajya no kuba ku musozi, zikaba ari inyamaswa ziri mu nyamaswa mbi kuko ari inyamaswa yica abantu benshi ku isi cyane cyane muri Afurika. Nuko iyo nyamaswa igihe cyo kuba iri mu mazi ariko ikajya hanze cyane cyane mu masaha ya nijoro kujya gushaka ibyo kurya kuko irya ibyatsi ntago irya inyama. Abantu bahura nazo ntago yataka mu bundi bugome bundi, ahubwo yataka yizi ko irimo kwidefanda ihuye n'umwanzi. Niyo mpamvu rero akenshi zica abantu zitanarya n'inyama. Bigeze mu masaa 7 z'amanywa twageze ahantu hagenewe gufatira amafunguro. Amabwiriza ya parike avuga ko ariho hantu honyine hemewe gusohoka mu modoka abantu bagafata icyo kurya. Aha rero ni naho twafasha akanya karambuye tuganira na Jeannette Rugero. Jeannette, ndabona tugeze isaa 7 n'iminota 15. Kuva mu gitondo twaje twebwe dufata akantu ariko ntibigeze ufata akantu ko gufungura. Uburumva utarushonje cyane aho amasaha yarageze. Nari nyimeze neza kubera ko akamenyero kanye ntago ngiye ndya mu gitondo, njya nyuma ya saa 4 kandi nyuma ya saa 4 zageze ndi mu kazi, rero ndabimenyera nkihangana. Nabonye ugenda usobanura ibintu bitandukanye cyane. Ese ukorera kampani cyangwa se ikigo runaka? Ndikorera ikintu nkora, ahubwo nkora n'amakampani agiye atandukanye. Bamukera urugendo bakubwira gute barishima? Kenshi hari bajya batungurwa ko ari umukobwa ugiye kubatwara, ariko iyo mumaranye umunsi umwe, iminsi 2, iminsi 3 akabona nta kibazo, nibo barishima cyane bati ni ubwa mbere tugize experience y'umukobwa. Ni mushobora guhurira nk'ikibazo cyangwa imodoka ikagupfa, nico gihe ubigenza gute? Aho nshoboye ndayikorera. Nafashe amasomo yo mu garage, kireka ari ibintu bikomeye cyane nyine. Watubwiye rero ko ujya wambuka n'imipaka, no kuvuga ngo ushobora gukorera n'inyuma y'imipaka y'u Rwanda? Yego. Ariko se ubumenyi burenga imipaka wabukuye? Urashora amafaranga yawe. Rero je ntari mu gihe cy'akazi kenshi mfata amafaranga yanjye nkagenda ngasura ahantu nkamenya ibiriyo, nkamenya uko bikorwa, nkamenya ubutaha nkazasubira mfite abakiri. Kugira ngo ukore umwuga wo gutwara imodoka unabasobanurira, iyo mirimo yombi ubasha kuyihuza gute? Guhera ntangira kano kazi, iyo udatwara ntago ubona akazi kenshi, hari uguhembwa neza byongeho nanone, ariko iyo ubikora byombi ubona akazi kuko abarashaka kugenda bagabanya abantu, ubwo umuntu umwakora ibintu byinshi. Nakazi keza, nakazi gahemba neza, nakazi umuntu katoroshye no gukora, ariko bisaba kuba ufite n'ikintu ushaka kugeraho. Ni nabyo ukomojeho, nibyo nashakaga kubaza. Kuba uri umukobwa n'aka kazi, rimwe na rimwe hari igihe murara mu mashamba, nta nzitizi uhuramwo nk'umukobwa? Njyewe sinigize nitinya, ariko nabanje kugira inzitizi za famille, kutemera akazi nkora, kurara ahantu ukagenda ukamara icyumweru urara ahantu. Uri umwana w'umukobwa mu Rwanda ntago ari ibintu byoroshye, ariko uko bugenda babona ko umaze kuba umuntu mukuru, uzi inzira nziza, wahisemo ikintu ushaka kandi unashoboye. Haba ku giti cyawe ibyo byose uhura nabyo, utwara abantu batandukanye, uri umukobwa, abagabo ntibajya bagucokoza rimwe na rimwe? Nta nubwo byoroshye ngiye kugira ngo abantu banyaporocinge, kuko nkora akazi kanjye, mbona amafaranga yanjye, nditunga mu buzima bwanjye bwa buri munsi, buri kimwe cyane cyose ndakimenyera, nzi icyo nkeneye. Jeannette, ndabona wambaye agasheni, niko konyine banza kagaragaza kuri umukobwa? Niko konyine, nta misatsi nkoresha, nta nzara nshyiraho, nta kindi kintu na kimwe. Nkunda kuba naturere. Iyo utambaye iyi myenda y'akazi, Jeannette, uba wambaye iki? Kanzo yo nyambaye mba numva mfite imbeho, rero akenshi nambara amapantaro, amatishati, amashati. Hanyuma mu by'ukuri uri umukobwa mutoya, urumva uzashaka umugabo? Yego, umugabo nzamushaka kuko nkunda abana. Watubwiye ko societe aka kazi ku mukobwa katoroshe kubyumva, umugabo azabyemerara? Utazabyemera nyine ubwo ntago azaba ari umugabo wanjye. Nyuma yo kuganira, urugendo rwarakomeje muri pariki y'Akagera. Kugeza nimugoroba twagiye duhura n'abakobwa basobanurira abaje kuyisura, ariko nta mukobwa n'umwe twahuye utwaye imodoka. Birashoboka rero ko gufatanya ako kazi kombi byaba bikorwa n'abakobwa bake. Jeannette yemeza ko ubu ariho ashishikariza abagenzi be kuza muri uwo mwuga, asanga ari akazi nk'akandi kose umukobwa yakora. Ni hano rero dusoreje, muramukeho. Arakoze Ivete Kabatesi na Jeannette baganiraga mu kiganiro cy'abagore, akaba ari nacyo gishoje amakuru yacu yo kuri uyu wa gatatu. N'amakuru yarahagariwe na Robert Patrick Misigaro, ku buhanga bw'ibyuma hari Michael Rigard. Amakuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet ni bbc.gahuza.com ndetse no kuri Facebook. Mwakoze cyane, muramukeho.